Ifashanyo yatanzwe kuri iyo miryango igera kwijana y'abayisilamu bafise amikoro make yo muri zone Rukaramu, komine Mutimbuzi, intara yagutse ya Bujumbura, igizwe n'umuceri, ibiharage, ifu y'ibigori, isukari, umunyu, amavuta n'ibindi. Uwurongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi akamenyesha ko ico gikorwa kiri mu ntumbero yo kwifadikanya nabo muri uku kwezi kw'amafungo, agatera kamo abayisilamu eka ndetse n'abarundi bose kwijukira ibikorwa. Ni muri ya ntumbero ubwa mbere yo gushikanira imfashanyo abo zigenewe, no kugira ngo twerekane urukundo muri uku kwezi kweranda kwa Ramadan, ukwezi kw'amafungo, kugira ngo abantu bashobore kwisonzesha kandi bafite nico bafungura. Rero natwe duteye akamo abayisilamu turongoye ku rwego rw'igihugu, mbere ndetse n'abatari abayisilamu bose nk'abarundi, yuko twogerageza tukaza turakora twivuye inyuma kugira ngo natwe turonke ivyo tuza turafashisha abandi. Akaba yabahamagariye kubumbatira amahoro n'umutekano. Salumuna y'abagabo arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi, akaba rero yashimiye leta ya Turkiya ishigikira umuryango w'abayisilamu mu Burundi mu bijanye no gushigikira abafise amikoro make. Abaronkejwe iyo mfashanyo bakaba bashimiye umuryango w'abayisilamu mu Burundi kuri ico gikorwa c'urukundo.